Mana yacu nishimwe. Turashimiye Imana Data wa twese mu ijuru iduhaye kurangiza inondwa amahoro, tukaba dutanguye iyindi. Ni ca kiganiro urufatiro rw'amasengesho twama dusangira namwe uko indwi itanguye. Twagomba rero dusangire amajambo y'Imana ari muri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice ca 6 n'umurongo wa 16. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Buhwibiriye abigishwa biwe bamanuka ku kiyaga, batambukira mu bwato bajabuka baja hakurya y'ikiyaga i Kaperinaumu. Bwateranye Yesu atarabashikira, ikiyaga gitangura kuzungazunga kuko umuyaga mwinshi uhuhuta. Bamaze gusoza nka stadiyo 25 canke 30, babona Yesu agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, ariko aregera ubwato, nabo baratinya. Maze arababwira ati, ni jewe, ntaco mutinya. Bumva bakunze kumushira mu bwato, buno nyene buca bushika imusozi aho baja. N'aya majambo y'Imana. Tumaze kubona ingene Yesu yagendesheje amaguru hejuru ku kiyaga. Cari igihe yaramaze kugaburira abantu bashika 3,000. Amaze kubagaburira, baca barondera kumwimika ngo bamugire umwami. Yesu amenye ibiri mu mitima yabo, ava muri bo, aca yigira ku musozi gusenga. Baramurondera muri ico kibanza baramubura. Bumaze kwira batangura gufata ubwato barajabuka baragenda. Aha n'abigishwa nabo burira ubwato kugira ngo bagende i Kaperinaumu. Ariko bamaze kurira ubwato bakagenda, Bibiliya ivuga ngo bamaze gusoza nka stadiyo 25 canke 30. Nukuvuga ni hafi stadiyo ni gushika mu nkokora y'ukuboko, niko bapima, nivyo bipimo bakoresha. Uharuye rero ucamva bari bageze hafi nko ku metero 25 canke 30 zidakwiye, bariko barasoza bagenda. Ngo haza umuyaga mwinshi, umaze kubatera nta kintu bari bafise cyo kubatabara. Baca babona Yesu aje kubatabara. We yarababonye ingene bariko baranigana, kandi ashitse ku kiyaga nta bwato bwariho yagenderamwo. Ntiyari afise ingene aronka ingene abashikira, ariko Yesu kuko atakimunanira, Yesu kuko ashoboye vyose, acatambukira hejuru ku mazi, agenda yihuta n'aho abigishwa bari kugira ngo abatabare. Bamubonye baratinya, bagira ubwoba bati turatewe, baravuga bati ni gihume. Ariko Yesu arababwira ati humura, ni jewe. Imana yacu nishimwe. Ngo baca bumva barabikunze ko bamushira muri ubwo bwato yarimwo. Ngo bapfuye kumushira muri ubwo bwato, ubwato buca burashika iyo buja. Imana yacu nishimwe. Birashoboka rero ko muri ino ndwi hari ibintu uri kuragwana navyo, hari ibintu bimeze nk'imipfunda biriko biraguseka. Uravye hirya no hino ntubona uwo gutabara, ariko Yesu agira aza gutabara. Aba bantu ngo babikunze bamushira mu bwato, ubwato buca bushika iyo buja. Twohakaze Yesu, twokwemera Yesu, twoca dushika iyo tuja. Twokwemerera Yesu, ivyacu vyoca bigenda neza. Ivyacu biriko birononekara kuko Yesu atarimwo, ariko twokwemera Yesu akaza akabana natwe, akaza akaba mu vyacu, urugendo rwacu rwoca rushika amahoro. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Mana turagushimiye, wavuze ngo sinzobata, sinzobahemukira. N'ubu umuntu atagutaye, n'ubu umuntu atakuretse, ntiwiteguye kumuheba, ntiwiteguye kumuhemukira. Hezagira umuntu wese yumvise aya majambo, akaba yaragize imisa nigana n'imipfunda, ushika hari kandi umutabare kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.